turiko turabona sinema nyinshi ziko zirasohoka amaseri menshi za Mario inyene inzu aho bibera ko ziraca kuri chaîne Ihuriro TV aho bibera rikica kuri chaîne ya Jojo Ihuriro TV. Famba ntubona yuko umengo Amis abarongoye ariko ashiramo ingufu nyinshi cyane Jojo mu gihe ari umugore wiwe mwe nta kintu mubona Amis akwamugera promotion Jojo ikomeye cyane uravye mu bakinyi bo mu Ihuriro umuntu akora nka promotion nini cyane ni Jojo nuko wabivuze kubera ari umugore wiwe swati biravana swati uzoshiriza abana wake nyumba inzu irafise ibanga rinini ego so ndibaza sinzi ko nje nyene nza niyumvira ico kibazo kubera iki ahoragira promotion Jojo gusa ariko swati barafise impamvu zabo sijue ni mke na mme usanga amukora ku bwana mu ijoro ku bwana bambwira uzo bajya bafamba bareke supportinga njewe gusa Amisi ugasanga ndo zina mengi nkubu Amisi yo kubwira ati Famba turahejeje tuvane genda nta bishasha nike kintu wo musaba ubwa mbere akubye cyo no musaba gusa namubwira mutama uranyirukana ndavyemeye gusa ndagusavye rero aho ngiye mu byo nza gukora byose uzura supporting kandi cyo no gusaba kandi ubugenzi bubanda kuko Amisi tubanye neza ni grand frère kandi amubaha cyane nta bintu by'amadeni twoza twumva ngo aho rero cyavana kontra dufitanye na Amisi cyangwa kontra dufitanye na Ihuriro TV simbona abantu ko ari ibintu ngo umuntu agiye ngo ari ikintu asaba no ko nje hagize ku kwezi akiwanje ndakaronka nawe akiwe arakaronka nangora ndibukari samedi naji Bujumbura nafisa homba nafisa aho njyama nafisa yani naji nururuke imodoka kwa Sioni ego naruruse imodoka naravyiganiye nisanga inzira mfashe iserukanye mu Buyenzi isho mu Buyenzi byinshi naciyemo narara hanze nakoze ibintu bitandukanye ibintu byinshi bitandukanye kugira ngire nga na mwanya no vuga ngo kugira ngo mu bitahure gusa kimwe cyo ndashimira Imana kuba nagize ngaha so nilipambana nime struggle sana nje kuguhagarara uku nikumshukuru Mwenyezi Mungu ego kuva mvuka sindakunda n'umukobwa atari mu Islam no twakundanye atari mu Islam vraiment ambabarire kuko ubu ni mu ex ndwashitse kungira gusa kimwe cyo tuvuga ati atari ba Islam ndabanga oya gusa tu uri umuntu ni dini yiwe kandi buri umuntu ukuntu yizera ni uri mu Islam kaza kundana n'umupasteur nimwo huza tu ego ariko mu Ihuriro ari ibintu byinshi cyane baravurugu nyingi ukosa adabu mwingi vurugu kupigana kutukanana usuto au kuna kule burya buntu bwinshi buba ahantu burakwigisha ikigo kinini cyane kuba ndi hajya mu Ihuriro nuko ndahura na challenge nyinshi zituma ubwenge bwanje buguma bwaguka bugatuma menya abantu kumbe babayuko bakunzi bakoresha umwanya media muri fresh muri bon muri good ndabakunda niyo mpamvu ndabazaniye Famba umwatatsi umugabo w'agasuguru atari umugabo w'agasuzuguro Famba mambo vipi Famba umeze neza yes ndashimira Imana Famba uno munsi tumaze kuyaga kenshi tumaze igihe kirekire cyane tuko turayaga je nawe tuzinanye ariko nta munsi warimwe ndigera mbaza canke mbona umuntu abajije Famba inkomoko yiwe Famba neza uwariwe Famba nk'umuntu yoba akubereye mushasha uwo mu presenta ko gute no mu presenta yuko izina ryanje tubamenyereye ari Famba nkaba ndumukinyi wa filme nkaba ndumukinyi wa comedy nkaba ndumuririmbyi ariko kenshi kintu nibaza ko cyane nkaba ndumukomedi ya ni kakene izina ryanje ry'ukuri cyanavugira ko nitwa Isa ego Famba barafise abavyeyi bose canke bimeze gute yes nje ndafise abavyeyi bose papa na mama bose barahari kandi Imana ishimwe kuba yabagumije ku isi vraiment cyane mama wanje ko ndamukunda cyane ku rutundi ari wese mbe Famba hajya agira kangahe mu bana abavyeyi biwe bavyaye je ndi wa gatatu so ndi hagati turabana batanu babiri barakuze babiri ni bato nje ndi hagati na hagati ego Famba uri umwana wa gatatu mu bana batanu babiri barapfuye no baracariho mwese muracariho bana batanu mwese muracariho abakobwa ni bangahe wanyu Famba muhira umukobwa numwe gusa abahungu turi bane ego Famba uyo mushikawe aragukurikira canke uramukuriye so hatangura mushikanje niwe mfura akacakurikira grand frère akacakurikira jewe akacakurikira ujya mu petit wanje
Okay. Ego Famba, urumva mushikawe niyo mfura. Haragiraho umuhanura mu rugo gafamba ukamuhanura agiye mu ngeso mbi canke ntiwamuhanura yaranka no kumviriza imanoze kubera kuruta. So mushikanje mu gihe njewe nkitangura kugira ubwenge bukomeye. So mu ncamake tumushikanje twabaye cyane. Twabaye mu butoya. Konje navuye muhira mfise imyaka 12. Naho navuye muhira. So ufise imyaka 12 nabwe ngo ufise bwo guhanura umuntu akuze nk'urya. So twabayeho nk'abana. Je navuye mfise 12 ans, ubu mfise imyaka 26. Hari yuko maze imyaka 10 na so sinaronka umwanya wo kumuhanyura kuko nitwabanye nawe cyane. Hari imyaka 14 wipambanye. Nipambanye nje tutari kumwe nje nimenye kari kira kintu. Ego oya hagenda kumva hagenda ni bon sinduha cyane. Ego nakomara Famba riga narateruye ivyuma kera. Nego Famba waje guti Bujumbura waje uzanywe niki ahanini? Je nakubeshe Bujumbura naje nzanywe no n'ikintu ca filme. Kandi mwe ndavuga kenshi mu interview tandukanye naho nabinonosora cyane. Je naje ngaha nje kubera gukina filme na comedy tuncho kintu cyanzanye ngaha. Kandi gushika ngaha kuvuga ati narifise papa canke mama canke umuryango wari wose. Nari ndi muhira ndiyumvira nayi mu rugombo ndiyumvira iki imano yanje ko nzoyipfana ataunda yigejeje none ngende gute reka nsimbiri Bujumbura nayo kari cyo cyomfasha. Naho nafashe umwanzuro nchandaza ngaha ndi bukari samedi. Naji Bujumbura nafisa homba nafisa hongyama nafisa yani naji nururuke imodoka kwa Sioni. Ego Narubise imodoka naravyiganiye nisanga inzira mfashe iserukanye mu Buyenzi. Isho mu Buyenzi byinshi naciyemo nararaye hanze nakoze ibintu bitandukanye ibintu byinshi bitandukanye kugira ngire nga na mwanya no vuga ngo kugira ngo mu bitahure. Gusa kimwe cyo ndashimira Imana kuba nagize ngaha. So nilipambana nime struggle sana nje kuguhagarara uku nikumshukuru Mwenyezi Mungu. So iyo myaka yose namaze ndi ngaha bajya bene wacu nibo bari bahora baza polepole ugasanga muyomba yaje kubino papa yaje kubino abandi baje kubino twasanze famille yose yaransanze ngaha. Ubu kandi ndi muri famille ubu famille ariko mama waracari hari mama niwe yagomye ngahajya mu rugombo gusa ariko famille nyinshi iri ngaha. Ego Famba aha turiko turayaga buke turiko turagenda etape par etape buzima bwa Famba. Ego waje niki Famba waje n'amaguru nka Silva ko Silva ngo yavuye mu rugombo n'amaguru gushika Bujumbura waje nikinga waje ni moto waje niki? Je naje na bus yari hasi warayirishe amahera waruye ico giye kuzi Bujumbura yari 2000 ubu ni 6000 ndibaza yari 2000 ariko ofisi 1500 barakubaka kuzana kandi naje kwanza kuri 1500 barakurera bataranga misese bakakurera nje baje bandeze kandi ku muntu yandeze yari umukobwa yari umumama. Ego Famba yarashitse Bujumbura ashikiye mu Buyenzi urarara hanze uraca mu buzima bugoye cyane ibintu birayangara uranicuza kuvuga ati je nganaje gupfira ino ndibaza waricujije ati jewe kweri nzohava mfira ino ubuzima buri ko buranyankira. Famba nikiye kintu camuteye intege kiramwereka neza yuko akwiye gukomeza ubuzima atiza guca muri ubwo buntu kandi yizeye yuko azobiva mu ivyo bintu. Je kintu cyane intege ni ukuntu mama yandeze. Mama ari ukuntu yandeze kenshi aribaza mu kubana n'abantu mweka yarabibona yuko njewe friend of nitizobana nawe iteka nzogenda kubana n'abantu atari bene wacu. Niyo mpamvu mama kenshi yaranyibaza mu kumanura no kumbwira ukuntu ubana n'abantu kenshi. Ikintu cyamintege nuko nari mfise ingezo nziza sinaburaho njyama kuko bivanye n'ukuntu ari imeze. But aho ahantu hose ninjira bavuga ati umwana vraiment kenshi narafashije n'abantu barandera. Je nageze kuregwa n'abantu barengana 3 bamfata gusongera uri umwana mwiza turabana kubera atahantu byama atahantu ujya katubana bakandira nk'umwana wabo ahabikananirana ngaja kuregwa n'ahandi uko nyine. So bivanye n'ukuntu mama yandeze bivanye n'ukuntu mama yabonye umwana wanje bizorangira tutabanye cyangwa tutakuranye kandi murero kugira ejo nejo ijya ejo azoje kuba ahantu n'ingeso nziza nico kintu cyamaye intege cyane. Ego Famba idini rya Islam uwayirijemo gute canke n'abavyeyi bose baraba Islam? Je idini rya Islam narivukiyemo kuko mu famille yiwacu haba kuri papa haba kuri mama na muntu no batari mu Islam. Twese turaba Islam twarivukiyemo kandi tuzoripfiramwo kandi turarisaziyemo. Ego
niwarongora umukobwa FAMBA ugasanga ntabwo ari umuislamu uzohindura cyangwa uzomubwira uzomutegeka guhindura? Sindakubesha na umukobwa utari umuislamu sino gusha no gukundana kuva mvuka sindakundana n'umukobwa atari umuislamu. No twakundanye atari umuislamu vraiment ambabarire kuko ubu ni mu ex ndwashitse kungira gusa kimwe cyo tuvuga ati atari abayisilamu ndabanga oya gusa tu uri umuntu n'idini yiwe kandi buri umuntu ukuntu yizera ni uri umuislamu kaza kundana n'umupasteur nimwo huza tu umuntu akurikira kijya kintu umutima we ushaka ego. FAMBA rero araje ibujumbura arahabaye ubunzima buratanguye. FAMBA ava yuko aja mu IHURIRO TV, imbere yuko aja mu IHURIRO TV kwa Miss yamanje guca he, yaronse inzira gute yo kucamo? Inzira yo kuja mu IHURIRO TV kwanza naciye ma TV menshi atandukanye za TP studio za platform show za Buja Art TV za utamaduni za TV nyinshi zitandukanye. Yakube drama yavuga ngo niwe yaragufise yo yitwa ngwiki? So yitwa JC company yarayiciyemo gusa ni kugira umunsi ninje mu IHURIRO nayo mvuye muri ZM Classic TV. ZM Classic kwa Basaji. Kwa Basaji hajya niho nari mvuye. But navuye hajya igihe nako ndakinyira hajya niho amisi yabonye ko mfise tala acarambira ati FAMBA ebane ari filme tuko turategura gukina ya gasore yitwa Babalao turagukenemo wewe no mukaro mukaro twakina yitwa Zabibu. Tubyo ndabakene mwebwe babiri. Zabibu ujya musheri wawe nyene? Oya no mugenzi tu ariko benshi barayumvira ko ari umusheri wanje. Tuvuga ndabakeneye mwese. Niyo twaje mu IHURIRO turakina Babalao tumaze kina episode imwe gusa. Ni uyo acteur principal wo muyo Babalao aca kuvamwo amisi acashima yuko nje noguma hajya ndi gasore. Amisi niyo yashimye ko nguma hajya. Oya uyo acteur principal yari inde? Yari gasore. Yara bavanuye na IHURIRO. Kuko igihe naje gukina yo Babalao nakinye episode imwe. Maze kina episode imwe bacabona imano iri kuri umupeti irakomeye reka tumwe n'ibindi bintu akore. Baca bashira muri bisangamani bashira muri bakundukize bashira mu zindi series zitandukanye. Muri cyo gihe tuko turapambana uko niho havaye induru z'uwo mupeti acaravamwe amaze kuvamwo none isanze ndi ngaho kuko aho nari navuye muri ZM Classic TV na amasezerano narahari ngo basezerane ngo niki so yari umukinyi kugira umutore gusa usaba urusha kugira nagende nk'imbwa. Baje baransaba urusha turamukeneye mu mupeti tumukinisha ahantu umanageri wanje to Ahmed yacaravuga ati mutware amaze kubona washize mu IHURIRO nshanga mu IHURIRO bakora neza ndavuga ati reka nigumira ngahatu naho umuntu atebagiri wawe niyo mpamvu kenshi muranshimira Ahmed hari hose na ZM Classic TV aho hirereye hose twaravanye kure kandi Imana ikomeze kubaho umugisha. Yego mwaravanye kure na ZM Classic na ma TV menshi umbwiye waciyemwo FAMBA niki kintu gihora gituma rero wiyumvira ubona neza yuko IHURIRO nyine utoyiheba nkuko wahevye izindi TV? So ifise ama challenge menshi. IHURIRO ifise ama challenge menshi kandi nje ndakunda ahantu hariho challenge kuko ni byinshi uba wiga. Umunsi uzogenda hano ugasanga abakwazani nibakubitana nibatukana na kimwe kiba na ngorane zibaho ahantu uzohave na kintu wo kwiga. Ariko mu IHURIRO ari ibintu byinshi cyane. Vurugu nyingi uko sadabu mwingi vurugu kupigana kutukanana usuto au kuna kule burya buntu bwinshi buba ahantu urakwigisha ikigo kinini cyane. Kuba ndi hajya mu IHURIRO nuko ndahura na challenge nyinshi zituma ubwenge bwanje buguma bwaguka bugatuma menya abantu kumbe babayuko kumbe umuntu w'umunafiki abameze uku kumbe kubona n'umuntu wuko amameze uku ni byinshi wiga. Ugiye ahantu ugasanga bagufashe neza na ngorane nimwe nawe urabizi kuba waciye muri Wakalayi TV ari byinshi wabonye byakwigishije byatumye nushinga byiwawe. Iyo atazi bazi ya challenge we no gushinga so ahantu hari challenge ndakunda cyane mu IHURIRO nuko ari challenge nyinshi zitandukanye benshi no mpamvu kenshi usanga mu IHURIRO abantu baza ugasanga baragiye abantu bakaza bakagenda ugasanga hari abantu baba bari hajya nyene baza bakabasanga abandi benshi batanguranye mu IHURIRO benshi cyane ariko bo ni bakibaharizwa. Ariko ugasanga hari abantu rero mu IHURIRO bari bajya nyene ababandukaji ni wale sa wale ina maana bafise umutima nk'uyu wanje babakunda ahantu hari challenge biyigisha ibintu byinshi. FAMBA mu IHURIRO niwe mukinyi ukunda cyane ubona neza yuko avuyeho wo babara wo kumva ubabaye? So nje abakinyi bose ndabakunda. Oya umwe nshaka umwe ko urabakunda ariko bararutana.
umukinyi umwe mbone avuyeyo no baba shana numwe vraiment bose yani naho wova wose bagasiganje nyene mbona nta blame ko twese turafise tala ingana turakora ibintu bingana nta muntu avuze ngo arasumba ubundi ngo level yiwe iringa ngo yakinu ku twese ba Dani ba Chamamare ba Jojo bande ba Komanda twese turakina ibintu bingana tufise tala zingana naho usumba ubundi nibazo kandi nibazo kubesha kuko ari abantu swati baza bita bugasanga njenzi gukina kuruta bajya njenzi no twese turimbwa turabanda ground turacha yani turimbwa ninjeze ndazirongo twese turacari hasi tukinire kupambana niyo mpamvu dushize hamwe dusanga dukoze ikintu kiryoshe Mario atajewe niyoryoha Mario atajojo niyoryoha Mario atada niyoryoha Mario atacamamare niyoryoha twese tubaye bantu tugakora Mario turi benshi rero twese turi hamwe shango buryohe bugwira ariko Mario ayikinya Dani wenyene niyoryoha nta no ngo wenyene Mario manzi baka mwisho iyo ni kigani nini kigani cyangwa Mario ngo njenye ndayikine niyoryoha bivuga yuko twese dukeneranye ari ahantu ari amapiyo yamwe akwiye kuja ahantu kugira kuziba pengo yego Famba mini kocha urabizi ndi umunyarusaku Famba ni wibaza yuko hazogera igihe utagikora oya ahubwo ikibazo ngira ndagikwepeshije gato gishiraho ego Famba nkubu amisi yo kubwira ati Famba turahejeje tuvane genda nta bishasha nike kintu wo musaba ubwa mbere akubwiye ati Famba ntugaruke gukora nta kazi gahari ntugaruke turahejeje nawe nike kintu wo musaba umubwira ati mbere ko ngenda banza umpereze iki nje cyo no musaba gusa namugira mutama uranyirukana ndavyemeye gusa ndagusavye rero aho ngiye mu byo nza gukora byose uzura supporting kandi cyo no gusaba kandi ubugenzi bubanda kuko amisi tubanye neza ni grand frère kandi amubaha cyane nta bintu by'amadeni twoza twumva ngo aho rero cyavana kontra dufitanye na amisi cyangwa kontra dufitanye na Euro TV simbona abantu ko ari ibintu ngo umuntu agiye ngo ari ikintu asaba no ko nje hageze ku kwezi akiwanje ndakaronka nawe akiwe arakaronka nangora nkeka haize nk'ameze ngatamye mba none cyambwira abantu uranyirukanye ari amezi 3 tameze ya meron ngene ndatwa gushika kuri no saha misi ntade nafitiye Famba hembwa itariki zingahe oya iyo nibanga ry'akazi oya sindakoje ngo hembwa nga itariki zinga nije nzomenya imisi nzora ndamurondera ko Famba uri mu YouTuber urazi itariki z'aba YouTuber sishaka kuvuga sawa ho ndatahuye Famba turiko turabona sinema nyinshi ziko zirasohoka amaseri menshi za Mario inyene inzu aho bibera ko ziraca kuri chaîne IHURIRO TV aho biberera ikica kuri chaîne ya Jojo IHURIRO TV Famba ntubona yuko umengo Amis abarongoye ariko ashiramo ingufu nyinshi cyane Jojo mu gihe ari umugore wiwe mwe nta kintu mubona nta myidogo muhora mutera pembera ati ne kumengo twebwe natwe turafite amashene yacu kandi afite ababone kwera iki twebwe batadushiramo ingufu nta myidogo ga Famba ico cyo kuvuga ati Amisi akora ashiramo ingufu cyane kuri Jojo ni kintu sinovuga ko kitaboneka kiraboneka kiri wazi Amisi akwamubwira promotion Jojo ikomeye cyane uravye mu bakinyi bo mu ihuriro umuntu akora nka promotion nini cyane ni Jojo nuko bivuze kubera umugore yose ati biravana swata uzoshiriza abana wake nyumba inzu irafise ibanga rinini ego so ndibaza sinzi ko ninje nyene nza niyumvira ico kibazo kubera iki ahoragira promotion Jojo gusa ariko swati barafise impamvu zabo sijuni nimke namme usanga amukora ku bwana mu ijoro ku bwana bambwira nizo bajya bafamba bareke supportinga njewe gusa Amisi ugasanga ndo isi ndo zina mengi so gusa nibimbabaza nibinja kuko twese turabasani natwe tumaze gukura turazi inzira to kwisupportinga byananiranye ko badusupportinga ni nkuko iyi interview nije nakuronde swati ni wandonde izini akana kazi kari gukora na manager akamenya umusani wanje reka ndamurondere interview reka ndamurondere ama collabo reka ndamurondere ama concert reka ndamurondere so ugasanga ibintu byinshi kuko nje mba ndabizi usanga nije ndavyirondere so atakona kazi kaba kari ama manager nato supportinga ndafise inzira nje no kwifasha ngavuga ati ndamuzi konesha umwanya mfise ikintu ushaka presenter ndazi no murondera niyongarako ndafise Isaac ndazi mfise ikintu cyo presenter no niyongarako ndafise Wakala TV ndafise
TV zirenga 10 ndazirondeye no zibwira zikansapotinga bidaciye kuri manager kuko manager ni umuntu akumanaginga akumenya naho uba uri swati n'ikiganiro mbindi gona kuranga haba ari ngaha kamenya umusani wanje igano yakejeje neza gitanguye neza sawa ariko kuba ariko arasapotinga Jojo swati baba yabonye yuko ari binshi Jojo atokwigeza ko swati yabonye yuko unene mwanamke wanaka kono kauvivu fulani kabona kana ndamufasha ko nawe usanga ari umuntu w'ubwenge yabonye yuko ba FAMBA bashajwa kutafuta acha nitafutia na mimi madam yangu ili wapande sasa nibaza ni nyungu ya twese ni nyungu ya twese ni nyungu umuryango swati nati tushakuwa sai kuna gisi mtu kunatumika umuntu arakora kubwiwe usitegemea gitena mtu njenda kubwiza ukuri kuba ihuriro ihari hajya cyangwa management iri hajya niko umuntu nabure asikosi yani fasi ya kutafutiwa avuga gute yani asikosi yani asikosi ni nini nk'uvuze bane ndamurondera FAMBA direct ndamwihurira ndamurondera kuresha umwanya direct bakurondera hekera muri waka so sikosi address ntubure address ihuriro label zubu cyangwa management zubu ni com ntubure address bakiona sura ko fase ndamubonye FAMBA ndamubonye Jojo ndamubonye Komanda ndamubonye Chamare ndamubonye Dan bakiona tu mfano nawo kwiba ikintu cy'umuntu avuga ujya muhunga hora akina mu ihuriro ujya muhungu nini sai usikose address ariko kuvuga ati support y'ubu iragoye cyane kuko inzira zarahindutse zo gusupportinga umuntu inzira z'ubisaba uburyo bwinshi no kwitanga kandi abantu turakenye kandi nuko sinzi go bitaho FAMBA wewe na Komanda na Jojo yari nka profile nini cyane kuko abenshi barazikoresha no ku makava ma concert agiye atandukanye bashize ko Jojo na Komanda na FAMBA vyararyoha gusumba FAMBA Komanda ndibaza aragusumba imyaka mu ihuriro nike kintu kimukubabaza kuri Komanda kintu kimbabaza kuri we ni kom te kamera yazimye kandi kamera kuba yazimye